turaguhaye ikaze hano muri studio yacu, turaguhaye ikaze kuri Kwizera 90 TV, turaguhaye ikaze mu biganiro byacu. Nk'uko musanze mubimenyereye, uno munsi ni wa mwanya tuba dufise pasiteri wacu abashikiriza ijambo ry'Imana. Turashimira mwebwe mwese muba mwadukurikirana kuri Facebook Live hamwe na YouTube, tukaba tubasaba ko mwabwira share hamwe na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bize bibashikira bitagoye. Turashimira mwebwe mwese mama mudukurikirana, turashimira mwebwe muri Australia, turashimira mwebwe muri Canada, eka turashimira na mwebwe muri Europe. Ndabamenyesha yuko ubutumwa bwanyu budushikira kandi turashima kuba mudukurikirana ibiganiro byacu. Tugusabe rero mu mwanya ushobore kugira share kuri Facebook Live kugira ngo abari kubadukurikirana bashobore kwiyongera babe benshi kandi ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwiza bubone gushika kuri benshi. Uno munsi rero reka tuguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye. No munsi tukaba dufise pasiteri wacu akaba agiye kudushikiriza ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Eka tuguhe kaze rero mu bino biganiro byacu, eka tugusabe kugira subscribe, ugire na share kuri Facebook kugira ngo ibiganiro byacu bishike kuri benshi. Eka n'impanuro zacu zivuye ku bakozi b'Imana batandukanye bize zishira kuri benshi. Turaguhaye ikaze pasiteri. Ubu ni wa mwanya rero dushobora kuganira n'abariko baradukurikirana. Karibu, tugusabe kudukurikirana utarambirwa kandi tugire na share kugira ngo abariko baradukurikirana bashobore kuba benshi. Murakoze. Karibu pasiteri. Murakoze cyane. Bwa mbere turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni waba musanganywe inshuti yanyu itabibagira, hanyuma ni jewe nongeye kuboneka muri uno mwanya kugira ngo twongere kuyaga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, kundi ijambo ry'Imana riraryoha, riraremesha, rirakomeza. Ijambo ry'Imana ni ingirakamaro. Ijambo ry'Imana ni ubuki. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane, nicyo gituma tugira umwete wo kuba hafi naryo, hanyuma tukifuza no kuba kurijana hafi ya bene wacu. Hanyuma rero kubw'ibyo nawe uriko uranyumva, ndagira ngo utegure amatwi y'umutima kugira ngo tubashe gusanga ijambo ry'Imana, kuko ni ryiza cyane kandi ni ubuki. Hanyuma dusenga Imana mbere yo gutangura. Nyagasani Imana yacu, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane kuko waturamukije, kuko watubeshejeho, kuko waturinze. Mana yacu, ibyarenganye ni byinshi mu izina rya Yesu Kristo, ariko twebwe wabiturenganije, twashoboye kuba Mana yacu tugihumeka nk'izi saha. Mu gihe hari abandi bo batagira ubuntu nk'uku, abandi bari kwa muganga, abandi bahuye n'amagisida, abandi bafashwe n'ingorane z'uburyo butandukanye, abandi bakaba bari ahandi nyene mu bufino mu mirimo itaneshereje, mu nzira zitarizo. Ariko twebwe turashima izina ryawe kubera yuko uyu mwanya nk'uyu w'agaciro kongera kuduha Mana, kugira neza kubibakwe yo kongera kwiyumvira ku mwanya nk'uyu wo kwibuka kugira ijambo ryawe. Mwanya Mana yacu, ubwo n'ubiherwe icubahiro. Dusabye rero kugira ngo bitakuriko byose, bitakurima byose mu izina rya Yesu. Dusabye kugira ngo Mwami ibitubaha Imana byose Mwami ntibigire ikibanza aha hantu, maze uhabe bane natwe, udufashe, utugire neza, utwegere, udukoreshe. Twebwe ntituboneke ariko baba bari buboneka, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Amen. Haleluya.
turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Damiano, hanyuma twifuje kugira ngo twongere tubaramutse no kugira ngo dusange ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira ni ijambo rivuga ngo irembo rifunganye. Guca mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye no kuvuga ngo turabe Matayo 7 umurongo waho 13, hanyuma tuza kuraba na Yohana hajya ku 10, tuza kuraba ku 7, tuza kuraba ku 9, hanyuma nuko niho tuza kuyaga naho tutaza kuhasoma, ariko nibaza yuko muze kujana ivyumviro rwaba 9, 10, Yohana 10, 7, 9, hanyuma tubanze ngaha Matayo 7 umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Muce mu irembo rifunganye, kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo, ari ryo rijana abantu mu mahonero, kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ntoya, byo bijana abantu mu bugingo, kandi abahabona ni bake. Mana yacu ishimwe. Hanyuma dusome Yohana Yohana 10, tuhereye ku murongo wa mbere. Nukuri ndababwire, udaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra ahandi, uwo aba ari ugisuma, n'umwambuzi. Ariko uca mu irembo niwe mwungere w'intama. Umuteranyi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo, akaziturutsa. 7. Nuko Yesu yongera kubabwira ati, nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama. Abanyitangiye imbere bose bari ibisuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. Ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agataha, agaturuka, akaronka icanya. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo ry'icubahiro. Iri ni ijambo ryawe Mana ryagutangabo kenshi. Turasabye kugira ngo rigire ikibanza mu mitima y'abaryumva, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma twambise ijambo ngo guca mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye ni ukuvuga ngo ni inzira. Irembo rifunganye ni inzira ntoya, ariko irembo ryagutse ni inzira nini. Kandi irembo rifunganye ni ritoya, ni inzira ntoya, ariko abahaca ni bakeya. Irembo ryagutse ni inzira nini, ariko abahaca ni benshi. Nuko hanyuma iryo rembo ninde? Iryo rembo ryagutse ni Imana yacu itugire neza. Hanyuma turabe ijambo ry'Imana. Hano hepfo yavuze ngo inzira ntoya, barya abantu bagendera mu kuri, bagendera mu bworozi,
baca mu nzira ntoya. Abo nibo basigura guca mu nzira ntoya. Barya batagenda mu buryarya, barya batagendana ishari, barya batagendana inzigo, barya bagendera mu muco ukuri. Abo nibo baca mu nzira ntoya. Hanyuma rero kubera iki abayicamo ari bake? Ni ukuvuga ngo abaca bagendera mu bikorwa byiza, mu ngeso nziza, ni ukuvuga ko baba bake. Abagendera mu nzira mbi baba abenshi. Ni ukuvuga rero ni gute baba benshi, ni gute baba bake? Ni ukuvuga ngo inzira nini irabaryohera, kuko mu nzira nini ugenda mu mutwaro uwayo wose. Mu nzira nini icyo ugomba gukora, icyo ufise cyose urakijyana. Niba ufise ubusambanyi mu nzira nini ucamo, niba ufise ububeshi mu nzira nini ucamo, kandi ufise ukwikakisha mu nzira nini ucamo, niba ufise ukutubaha no kutumvira mu nzira nini ucamo. Hanyuma kandi ukutubaha kutumvira izo nzira zose, ibyo bikorwa byose abantu benshi barabikunda kubera yuko babyirata nk'ubuhizi. Rero abatari muri urwo ruhande benshi usanga basa nk'abababajwe, usanga basa nk'abafunzwe, usanga basa nk'ababuze ibyo bameze nk'imfubyi, kubera yuko baboneka nk'uko bashonje cyangwa bakenye, kubera yuko bijya abandi bibajyana mu nzira nini, bibereka umunezero, bibereka amahoro, bibereka kuduha. Hanyuma kubw'ibyo bigatuma bibaha kubandanya muri iyo nzira, kuko bayibona nko kudirama n'umunezero. Ariko iyo nzira ntoya igusaba guheba ibyo byose. Iyo uheba ibyo byose uboneka nk'umworo, uboneka nk'ushonje, uboneka nk'utacyo afise. Hanyuma kubw'ibyo bajya bagomba guca mu nzira nini, ntibagomba kuba boro, ntibagomba kuba bahombye, ntibagomba kuba ari imfubyi, ntibagomba bagomba kuba abantu bafise umunezero w'impande zose. Rero kubera iyo nzira nini ibashyira mu mwanya w'umunezero, ibashyira mu mwanya w'ibyishimo, ibashyira mu mwanya waho babona kumenga bari kurondera ubutunzi, bari kurondera amahoro. Nuko rero ntibagomba kujya muri ya nzira, kuko babona ko igereranywa n'aho ibahamagarira amaganya. Babona ko muri ku ruhande rwabo ibahamagarira amaganya. Ayo maganya nayo aboneka ryari? Ni ukuvuga ngo atari mu busambanyi abona ko atari mu munezero, atari mu bubeshi abona ko atari mu munezero, atari mu bwambuzi, atari mu mwanya w'isuma abona ko atari mu munezero. Kubera yuko iyo ari mu nzira nini, iyo akenera byose yifuza kubibonesha imbaraga nini cyangwa imbaraga ziwe z'inkomezi, kubera niyo nabironka abironka ari byinshi bikugaraye, abicisha muri ya nzira niniya. Imana itugirire neza. Rero umuntu aca mu nzira ntoya, ni ukuvuga ntashobora kugenda nk'uko agenda yigengesereye, kubera yuko ijya nzira ntoya ntimwemerera, kuko nayo ubwayo ni ntoya. Imana itugirire neza. Amen. Ati rero muce mu irembo rifunganye, kuko abahaca irembo rifunganye ari inzira ntoya kandi ijana mu bugingo, ariko ijana mu bugingo. Ariko abahaca, abemera kuhaca, abemera guca muri iyo nzira kuko ari ntoya, ni ukuvuga ngo ni bake bemera guca muri iyo nzira ntoya, kubera yuko batajyanamo ibyo bakeneye byose, ntibajyanamo bya bindi bibi nk'uko musanzwe mubizi. Nuko rero kuko rero ibyo bidashobora gucamo, ni ukuvuga ko
niyo mpamvu bahitamo guca mu nzira nini. Nuko rero iyo nzira nini ajyanamo ibyo agomba byose, uko ari kose agenda uko nyine. Nuko rero nk'uko isi imeze, nk'uko isi imuhamagaye mu byo agerageza gukora, mu byo agerageza gukunda, ni ukuvuga nta na kimwe asiga, kuko aca mu nzira yiwe, abaciye muri ya nzira yiwe nini. Rero inzira ntoya bisigura ngo ni ukureka ibibi byose, ni ukureka ibibi byose ushobora kujyana bishobora kukwanduza, hanyuma noneho ukajyana bike bishobora bitakwanduza, hanyuma icyo gihe niho wemererwa guca muri iyo nzira ntoya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Rero inzira ntoya ugendanamo iki? Ugendanamo urukundo, ugendanamo kwihangana, ugendanamo kwirinda, ugendanamo gufasha abandi, ugendanamo kugira imbabazi z'abandi bantu, ugendanamo ufise kwiyumvamo abandi bantu bafise ingorane, ugenda ufise amasengesho kubw'abandi bantu, ugenda ufise umubabaro kubw'abandi bantu. Ni ukuvuga ko iyo nzira ntoya ibyo nibyo bikorwa byayo birangwamo: urukundo, ukwihangana, ukugira neza, imbabazi. Ni ukuvuga ngo rero ufise uruhande rw'imbabazi n'urukundo ntashobora kubonekamo muri rya jambo hamwe tubonye hariya. Dusubiye hariya muri Yohana 10 yavuze yuko ngo ni umwungere mwiza, umwungere yigura intama. Imana yacu ishimwe. Amen. Ni umwungere mwiza, umwungere yigura intama, kandi ngo aziziwe, ngo niziwe nazo ziramumenya. Nuko Imana yacu ishimwe. Yavuze ngo ni umwungere mwiza, ngo ni ukuri n'ukuri ndababwira, udaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra ahandi, uwo aba ari igisuma, kuko ntaca mu irembo ryiza, irembo bamubona, aca ahandi hantu, kubera ko n'ibyo agomba ntagomba ko biseruka mu muco, aca ahandi hantu. Kandi twabonye ngo yikinga umwiza, aza mu ijoro. Hanyuma rero yavuze ngo igisuma rikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kurandura, kwiba no guhonya, kurandura. Ni ukuvuga rero waba udaca muri rya rembo rimwe ryambutse, uwo nawe arashobora kuba igisuma. Ni ukuvuga ngo aca muri rya rembo, kuko bya bindi agiye gukura muri rwa rugo, hamwe yinjiriye muri cya cyanzu, asenya urugo kugira ngo aronke ibyo yibye. Hanyuma ati igisuma ntikizanwa n'ikindi, ariko kizanwa no kwiba, no kwica, no kurandura. Ariko aravuga ati jeweho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ziburonke busagutse. Aca mu nzira, ni ukuvuga ngo yaciye mu nzira nziza, inzira y'urukundo, inzira atari y'ubusambanyi, ahubwo abasambanyi bagirira neza, abasambanyi abahanura. Imana yacu tugirire neza. Amen. Nuko rero kuntu yavuze ngo nukuri ndababwira, ni jewe rembo ry'intama, abanyitangiye imbere bose bari bisuma n'abambuzi, ariko intama ntizabumviye. Ni jewe rembo, kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa, agaturuka akaronka icyayi. Igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza. Nanjye jeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Ni jewe mwungere mwiza yigura intama ziwe,
ariko umucangero atari umwungere bwite kandi intama atari iziwe, iyo abonye ibingira rije atari intama agahunga, ibingira rikazisahura rikazishwiragiza, arahunga kuko ari umucangero atababaye intama. Ni jewe mwungere mwiza, ndazi izanje n'izanje ziranzi. Imana yacu yabicubahiro. Amen. Rero nukuvuga ngo umwungere mwiza ninde? Ni Yesu. Hanyuma umwungere mubi ninde? Ni babandi bamwe bategamiye ku ruhande rw'Imana, batagomba guca mu nzira nziza, bakagenda mu bubeshi, bakagenda mu busambanyi, bakagenda no gukorerwa, bakagenda no kwiyemera, bakagenda no kwishira hejuru, ntibumvira Imana, ntibumvira ukuri, ntibagendera ukuri. Abo nuko mwango kuko batuzi ibintu byinshi bibi, niyo mpamvu bagenda muri ya nzira niniya. Rero Yesu aca mu nzira nziza, kuko inzira nziza nukuvuga ngo agendana urukundo kandi agendana ukuri, agendana imbabazi. Nukuvuga ngo n'umwungere arinda iziwe, akaziyobora neza inzira nziza, akazereka aho zica, aho zidashobora guca mu binogo ngo zivunagurike cyangwa ngo zice mu migazo, azicisha ahantu heza, noneho zikajya neza, akazishora mu mazi meza. Imana yacu yabicyubahiro. Uko ni wagenda kuri Yesu, uko ni wamwegera Yesu Kristo, uko ni wamukurikira n'ukurikira ijwi ry'abandi bantu, nukuvuga ngo azokujana heza, azokujana mu cyanya cy'ubwatsi butotaye, azokujana impande y'amazi agasuma, azokuyobora mu nzira yo kugororoka. Nukuvuga ngo ntuzoca mu mwiza, kandi ntuzoca naho uzoca ahantu hari umwiza, tuzoshobora gutirimuka cyangwa se ngo ibirenge byawe bishobore gutsitara, kubera yuko azokuyobora mu nzira nziza. Ko yavuze ngo niwe mwungere mwiza, aragira intama ziwe kandi aziziwe n'iziwe nazo ziramumenya. Imana yacu yabicyubahiro. Uragomba kumenywa na Yesu, uragomba kuba intama yiwe. Imana yacu yabicyubahiro. Urashobora kuba utari mu ruhande rw'intama yiwe, kubera uri mu ruhande rw'izindi ntama rw'abandi bungere. Nukuvuga ngo urazi ijambo ry'Imana rimaze kutwereka ko Yesu ni umwungere, ariko byumvikana ko hari n'abandi bungere. Abo bandi bungere nabo bashobora kuragira nabi, bakazishwiragiza cyangwa bakazifata nabi, cyangwa se bakazijana aho zishobora mu mugazo zigatembagara. Imana yacu tugire neza. Rero Yesu niwe mwungere mwiza, amaze kutubwira ngo ni jewe mwungere mwiza, nyigura intama, ndazi zanje n'izanje nazo ziramenya. Nuko ngo umuntu aciye mu irembo, ngo adaca mu irembo ngo ariko akurira ahandi, uwo ni gisuma, uwo ni umunyazi, uwo ni umwibyi, uwo ni umwicanyi, uwo ni imborego, uwo ni kuba urumva ntafise, ntakura afise. Imana tugire neza. Ugomba kugendana kumenya ukuri. Injira muri Yesu Kristo kugira ngo akurongore. Injira muri Yesu Kristo akwereka inzira. Inzira ujana ikujana mu bugingo, igushisa mu mahoro. Imana yacu yabicyubahiro. Amen. Ngiye ijambo ry'Imana. Rero wewe ubyumvise, Imana iguhezagire. Niba ushaka kuja mu mahoro, niba ushaka kujana inzira Yesu akujanye, niba ushaka kujana inzira Yesu akweretse, uyu mwanya turaguhaye ikaze kugira ngo uvyemere. Kuvyemera nta mwanya munini bisaba, no kuvuga ngo ndemeye ndanamuje gukurikira Yesu abari wanyobora, nta yandi manjwi nzosubira kumvira, nta zindi nzira zinyereka umunezero utarama nzoshobora kumvira, ahubwo ngiye kujyana na Yesu anyereka inzira nziza izongeza ku bugingo kandi izompa amazi amara inyota. Imana yacu yabicyubahiro. Rero kubw'ivyo tugomba gusenga Imana, ukabuvyemeye. Niba wahora ubona ugenda mu nzira zitari zo, Yesu atweretse yuko ari we nzira nziza, ari we irembo ryiza kandi nirito iryo rembo, kubera ntigomba kujana ibisakamburira byose, ntigomba kujana ibibi byose, ubucafu bwose ntirijana. Rero nijana uricamo, ajana amahoro, ajana indirimbo, ajana gushima, ajana gusenga, ajana kwifuriza kiza abandi, ajana gusengera abandi, kugira imbabazi mu bandi bantu.
imana yacu yaba icyubahiro. Amen. Hanyuma usobandaye gusoma hajya Isaya 58 niho uzobona ugomba kugenda mu iryo rembo ibintu ategezwa gukora. 58 uzosome 58 umurongo waho wa mbere uzobandaye ntaga 8 uzoza kubona ico ukuntu uca mu iryo rembo ibintu ategezwa gukora uzosanga bitandukanye n'uca mu irembo rinini. Imana tugirire neza. Hanyuma tugomba dusenga Imana. Rero kubw'ivyo wewe uvyemeye tugende dusenga. Imana yacu nyine ngabo n'icubahiro. Turagushimiye cyane kwijambo twumvise ngo irembo rifunganye. Niryo dukwiye gucamo kuko ari irembo ritoya ariko kandi baricamo kabari bake ariko nubwo baricamo ari bakeya nukuvuga ngo rishika mu bugingo, rishika mu mahoro, rishika mu mahoro kandi rishika mu munezero. Igiherezo ryaryo ni umunezero n'ubugingo no kurama. Mana yacu nyine ingabo turagusabye kugira ngo uduhe gucagura irembo ryiza, irembo rito kugira ngo tuzoshike mu bugingo aho tutazoshobora kongera kwibaza ikindi, aho tutazoshobora kongera kubabara ukundi. Ariko abaca mu irembo rinini bihamagarira umubabaro, bihamagarira urupfu, bihamagarira guhona kuko abaca mu irembo ni ukuvuga ngo ijambo ryawe ritubwira ngo inkozi z'ibibi zose zizohona. Mana yacu ni ukuvuga ngo abaca mu irembo rinini byagutse bajana ibibi byose, ubwicanyi, ubwanganye, uburozi, keba, ishari, inzigo. Ni ukuvuga ngo abo ijambo ryawe Mana rivuga yuko ngo bose ngo abantu baca mu irembo ryagutse. Ni ukuvuga ngo ijambo ryawe ritubwira yuko ngo abanyakiri bose bazohona, ngo nta n'umwe azosigara, ngo bazoteketezwa n'umuriro. Nuko ndiko twabibonye kuva kera rwose abantu baca mu irembo rinini ryagutse bakajana ibibi byose. Ni ukuvuga ngo waragera ugashavura, umaze gushavura hanyuma nyuma yaho icyakurikira kwaba kubarandura. Benshi baranduwe n'umuriro, abandi barandurwa n'amazi, abandi benshi bagiye basamigwa, wasamika ubutaka bukasama bukabamira, bakorana barira niko byagenze. Mwana ndakwingize kugira ngo uha abantu bawe mu izina rya Yesu guca mu nzira ifunganye, bareke kunezerwa n'irembo ryagutse kuko rijana abantu mu mahonero kandi amaherezo yabo nubwo biboneka ko binezereje, nubwo biboneka ko ari amahoro, niko biboneka ko ari imigisha bakabona ko batoyita, nubwo babona ko ari ibirori. Mu izina rya Yesu ndakwingize kugira ngo Mana nyine ingabo uhe gukunda irembo ritoya, irembo rigufi, irembo rifunganye kuko ariryo rijana mu bugingo bakazorama imyaka n'imyaka. Urakoze Mwami, natwe dukundishe uduhe Mwami guhera udahanga amaso ku irembo rinini kuko naho riboneka kumenga n'umunezero, ariko Mana yacu uduhe ubwenge bwo kuraba ibitangura no kuraba ibihereza kugira ngo tubashe kumenya no gutanga. Urakoze kuvyumvise, urakoze kubikoze. Aba bantu ubakijije, aba bantu bahaye kumenya, aba bantu ubigishije, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahezagire cyane abo twari turi kumwe. Hanyuma namwe mukunde guca mu irembo rifunganye, hanyuma irembo rigari twumvise yuko ingaruka yaje atari byiza. Hanyuma Imana ibahezagire rwose. Hanyuma ni Pastor Damiano nanifuje kugira ngo tuyage namwe muri iri jambo handi mpwe marabasigurira nuko Imana ibagire neza. Amen. Amen. Turashimira mwebwe mwasanga mwadukurikirana, turashimira mwebwe mwashoboye kwa natwe, turashimira mwebwe mwagize share kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gushika kuri benshi. Irembo rifunganye ni irembo ryagutse. Wamaze kumenya ati irembo rifunganye ricamwa abantu bameze gute, ni irembo ryagutse ricamwa abantu bameze gute. Irembo rifunganye ni irembo ricamwa abantu bakurikira Yesu, bahevye byose, bagaheba ibibi, bagaheba ubusambanyi, bagaheba iki, bagakurikira Yesu, nibo baca mu irembo rifunganye. Nayo irembo ryagutse yavuze ati ni irembo ricamwo abantu bakirimo umunezero w'isi, eka bakirimo ubusambanyi, bakirimo ubusuma, eka ibibi byose bikorwa abo bakiri mu irembo ryagutse. None natwe turi mu irembo ryagutse cyangwa turi mu irembo rifunganye? Kwizera 90 TV turashimira mwebwe mwese mwadukurikirana, turashimira mwebwe mwashoboye kugira share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bashikira bitagoranye. Nawe wagize share kugira ngo ukwiragize ubutumwa, nawe wakoze igikorwa gikomeye cyane. Turagushimira cyane ubwo naho ubutaha.
nko ku munsi nk'uyu kwa gatandatu canke no kwa Mungu tuzoshobora kuba hamwe. Pasiteri wanyu azoba ari hano kudushikiriza ijambo ry'Imana, kudushikiriza impanuro biciye mu ijambo ry'Imana. Ubwo turagushimira ko abanye natwe, mugire ibihe vyiza, murakoze.